cyane kuko cyari ikibazo nyamukuru hano mu gisagara cya Bujumbura kwiyunguruza. Ayo mabisi yo kwiyunguruza aje kudusahiriza hejuru y'ayandi mabisi twari dufise. Rero ntimugarukirize ngaho, turazi ko imiduga mwazanye izosahiriza, ariko ntikwiye turavye ubukene bw'imiduga dufise yo kwiyunguruza, cyane cyane muri ubu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu dukoresheje mabisi. Amajambo dufise atari amashimwe. Ndashima cyane gose iyi societe Van Transport akaryo yumvise akamo yatewe igihugu cy'u Burundi, hanyuma kano kamo bakaba barakumvise. Nukuri nivyo gushima, ndabasabe mudufashe tubakomera amashimwe cyane gusa. Aya mabisi turonse uno munsi tuyagire ayiwacu, tuyafate neza, nta guca mu madirisha. Ibisi irahagarara ikugurura imiryango, hanyuma natwe tukinjira. Twiyambike agahuzu babone ko abanyagisagara turabasirimu. Nta muntu numwe ndabona yambara neza umusirimu wa vrai aca mu idirisha. Tagomba gukora n'inguvu, tuje n'inguvu kugira tugerageze ico kibazo cya kirandishinga abene gihugu, turabe ko twogitorera inyishu. Igitoro turasaba leta yuko yodufasha kukironka cyo kimwe n'abandi ba transporteur, gera twemereye yuko mu kiringo gito ico kibazo kizoba caronke ibinyishu. Kumbura nikirashika mugabo bagerageze abadufashe, bafashe aba transporteur dushobore kuronka ivyo bitoro kugira dushobore kunguruza abene gihugu bitabagoye.